Inama nkenguzamateka y'Uburundi yoba iriko irasozera integuro y'urubanza yimirije gushingira ibihugu vy'Ubudagi n'Ububirigi vyahora bitwara Uburundi imbere yuko bwikukira. Imyaka 80 kuva Abadagi bagiye na 58 Ababirigi bakuye meza kuko twari twikukiye, Uburundi bushaka babazwe mbere banashumbushe igihugu ku mabi bagikoreye. Inama nkenguzamateka ahivuga rumwe n'abandi banyepolitike badasiba kwagiriza amabi atandukanye abakoroni batwaye Uburundi butarikukira. Bati bagitwara baraducanishamwo mu kuduha indangamuntu zifatiye ku moko y'Abahutu n'Abatutsi, bagira Abarundi abashumba babo, bihagira ubutunzi bw'igihugu, badutwara inzandiko zirimwo amateka yacu n'ibikoresho ndangakaranga vyacu. N'uno musi ngo boba bakiducanishamwo mu kubiba amacakubiri, mu guhimiriza ubugizi bwa nabi, mu gufasha abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu gihugu no mu buhungiro, mu gushigikira imigwi igwanya leta n'abashaka gutembagaza ubutegetsi. Ngo n'ubu bukene igihugu kirimwo boba ari bo babutera. Ntawuriko araburanira abo batwaye Uburundi butarikukira, kuko ntibabuze amabi bokwagirizwa, ariko koba ukubokerera intebe ishushe hamwe amabi yose Uburundi bwaciyemwo n'ubu bukirimwo boyagerekwako yose. Mbega za ngorane zose za politike zahekura Uburundi igihe Abarundi badasangiye ubwoko basubiranamwo, abandi benshi bagahunga rya hohoterwa rikomeye ry'agateka kazina muntu ribonekera uno musi mu kwica, mu gukubagura, mu gufata no gufunga abantu bidaciye mu mategeko, y'amatora agirwa mu manyanga, kwa kunyonyeza amatungo y'igihugu kwagishize mu bukene butavugwa, kwa kudahana ivyaha n'ibindi, kwa kutihanganira abatavuga rumwe n'intwaro vyoba bikibazwa abatwaye igihugu mu gihe c'ubukoroni. Nta ruhara Abarundi tubifisemwo? Mbese twe ba mbere bo kubazwa ibitwerekeye? Mbega umukoroni niwe yazanye amoko canke yayasanze abana neza asigara araryana yitahiye iwabo? Igihugu no musi gikenye kurusha uko cari haheze imyaka irenga 50. None ntikikiri ca gihugu tuzi naho cagabanijweko intara kubera abakoroni na ba banyagihugu ba kera. Ikivi gifise ubu abahinga n'abashakashatsi bokigwirije umwimbu uvuye muri rya tunga caremanywe. Mbega igihugu cikukira ntikwari kugira cishirireho inzego z'intwaro zikibereye, kibone kuvugana n'ibindi kirondera inyungu zacu? Inyuma y'imyaka 58 nitwemera uruhara rwacu mu vyabaye n'ibiriko biraba mu gihugu. Twemera kabi, duheze twiyemeze guhindura ingendo. N'ahatankeka ko igihugu gikeneye ko ukuri ku ntwaro y'igikoroni kumenyekana, mbere n'indishi igatangwa ku bibi igihugu cakorewe. Uno musi icihutirwa nuko abanyagihugu n'abo twatoye ngo baturongore tutokwisiga inkore ku maso ngo turondere kwiyorobeka no kwihenda mu kugereka kabi ku bandi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi washaka kwifatanya n'abandi banyagihugu mu kwibutsa ba nyakubahwa bagize inama nshingamateka, nkenguzamateka na leta y'amabanga baheruka gushingwa yo kudushikana kuri vya vyiza vyose batwemerera kandi turindiriye kuko tubifitiye uburenganzira, ari vyo amahoro, umutekano, kubahiriza agateka kazina muntu, intwaro ibereye, iterambere n'imigenderanire myiza n'ibindi bihugu. Nk'abanyagihugu natwe tugume dukanuye, ntiduhendwe ngo tujane nyabahururu. Tuzokwama twimbura ico twabivye. Tube maso rero, twame turondera gusuzuma ko abo bose bafata ingingo mu kibanza cacu bazifata ku nyungu zacu no ku neza y'igihugu cose. Ako ni akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.